iki ni igihugu rutura. Nabonye benshi abanyarwanda benshi bazanga kuri za YouTube baratwenga wa Amerika ntacu yo tugira hageze yaho umunyarwanda yumva ko yo narasa na ntuzeye na na Amerika yumva ko umunyarwanda kugeza ahageze ubu yorasa n'umunyamerika. Ariko bitangaje hari gihe urera umwana agakura, amaze gukura akumva kumenga we yo guhangara. Nivyo bintu biriko biraba ku Rwanda na Amerika. Harageze yaho u Rwanda bumva ko byo kuri Amerika bohangana. Ibi rero bivuze ibintu byinshi. Ibivuze ko u Rwanda rushobora kwikorera kina iyindi mikenyuro kuko rwamaze kubona ko Amerika yoba yabavuye kugasanga ko akina imikenyuro iyindi yo kuvugana n'Uburusiya nuku cyane ko ari amakuru ko leta y'u Rwanda birikira iraganira n'Uburusiya kugira ngo abarusi bashobore kugahangana na Amerika. Hari amakuru y'ibanga ariko aravugwa, ariko amakuru hari umwanya kandi dufitiye ivyemeza nuko M23 uyu mwanya bicunganye nande na President Trump. Murazi neza ko mu minsi yahera Trump yari yagerageje kurungika Blackwater irongowe na Eric Prince baraza hariya muri Congo. Baravuze byinshi, baravuga ati abantacu baje gukora, ariko pokuru mu manovuga ko ari wo mwanya kubera ko ikintu ca mbere Amerika iriko igerageza gukontrola kubaka ikirere. Ico nico kintu ca mbere irikira ikoresheje satellite yabo. Ni kuvuga ubu amabi yose akogwa raporo bazitanga muri FARDC. Hariho n'indi nkuru kiravugwa ko himirije kuba igitero sindamusiga cyo kurandura uyu muhare M23. Murazi neza ko bawuhaye itariki kugeza itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2026 niho batanze ko M23 nawe bakorana bose ndavuga u Rwanda boba bavuye he. Hero turabakunda cyane mukatubaramutse mwese mudukurikirana aho muherereye hose, turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turababwira ko tubakunda cyane gose, turabakunda cyane. Ni by'agaciro kubona mufata kanya mukaraba ibyo tuba twabashikirije. Turongeye kugaruka kandi ngaha kugira ngo tube turaganira canke tube turasesangura ibi na biriya, cyane ko amakuru agumaza ari menshi turako turagerageza kuyabasangiza kugira ngo mugwe mumenya ibigezweho aha mu karere cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Murazi ko ariho tuko turakorera cyane, tukaja no mu Rwanda. Rero turamutse abanyarwanda bose badukurikirana, ego tubabwire ko tubakunda cyane. Ego reka twongere twifurize Noheli nziza hamwe n'umwaka mushasha mwebwe mwese mudukurikirana. Nizere ko ari umwaka uzobabera mwiza, nizere ko ari umwaka wo kwikosora cyangwa kwirimbura kuvyo tuba twarakoze. Ubundi mu buzima iyo umwaka uheze ku celebra umwaka ko waheze ni byiza, ariko tuba dukwiye gucelebra kuvyo twagezeko. Ego reka kandi twonge tubashimire inje ngaho kugira ngo tuganire kuri point zibiri. Tuvugane ukuntu Amerika yatanguye kugenzura hagufi canke yatanguye kuraba hagufi cyane ibyo AFC M23 bariko barakora mu gihugu ca Kongo. Turaza kongera duse n'ababeshuza ku ka video twabonye kako karasirikira katwigwaneho. Afande Rugabo twabonye no munsi yazindutse ahamagaza amakamera yerekana ahantu ngo igisikari cy'u Burundi cahora ngo hamakiriruka ahantu ni Minembwe. Sinze ko ako ka video mwa mwakabonye nikaba kari hagufi. Turaza kugerageza kugira ngo tukabasangize. Ego ariko imbere ko twinjira mu biganiro nyezina, reka twoge tubashimire wofata kanya kugira subscribe kugira ngo uzurabona ibintu tuba twabahaye. Reka tugushimire cyane w'agaciro. Hama we nawe uri mushasha, reka tukwe karibu nakaze mu muryango uri kuraguka cyane kuri rubuga. Ego ati karibu muri Sanze. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina. Turaza gukoresha umwanya muto kuko ibyo tukuma tuvuge si byinshi, kuko badusavye ko twaza turabaha ikiganiro kigufi kugira mushobore kucumbiriza munakirangize. Nabyo n'ibintu tuko turakorerako. Ego Amerika yoba yamaze kwinjira muri Kongo.
mu buryo butunguranye AFC M23 ntibikiri banga sagasishwa rumuri Amerika yoba yatanguye kwivanga mu kibazo ca Kongo n'u Rwanda, aho Amerika iri kiragaragaza neza ko ishigikiye President Antoine Tshisekedi, ndavuga leta ya Kinshasa. Atire ibintu bimeze gute? Murazi neza ko mu minsi yahera M23 yahora ifise ubwirinzi bukomeye cyane, aho bavuga ko ikibuga c'indege ca Goma ariho hari hubakiye ubwo bwirinzi. Murazi ko mu minsi yahera habaye ikibazo ciyugururwa y'iki kibuga c'indege, umwe baravuga ntibikunda, leta Tshisekedi iravuga ati fo twugure kino kibuga c'indege kugira ngo hari abanyagihugu bahamuwe n'intambara, hari abanyagihugu bakeneye ubufasha kugira ngo iki kibuga c'indege ca Goma cifashishwe mu gutabara abakongomani. Murazi ko leta y'u Rwanda yavyanse ivyamirira kure kugeza n'isaha ikibuga c'indege kitashoboye kugira kuguruka. Rero niho hari ubwirinzi bukomeye cyane, niho naho ha control rwa madrone AFC M23 ikoresha. Rero ati rero ibintu bize gute? Kuva Amerika itanze gasopo kuri M23 ivuga ko bova mu bice byaho bafashe hana hariya, murabizi tubivuga buri munsi murabikurikirana. M23 rero nuvuga ko irikiratera igere rya nyuma kubera ko Amerika yatanguye gushiraho nawo nyene cyo novuga iperereza canke technology naco nyene kashaka ndakivuga uko technology iri ku rwego rwo hejuru, technology satellite ishobora gukontrola movement zose ziriko zirakogwa na M23, igikorwa cyose cyo kirakogwa na M23, nukuvuga ko M23 Amerika iba yakibonye. Iki ni gihugu rutura, nabonye benshi abanyarwanda benshi bazanga kuri za YouTube baratwenga wa Amerika ntaco yotugira hageze yaho umunyarwanda yumva ko yonarasa na ntuzeye na Amerika, yumva ko umunyarwanda kugeza ahageze ubu yorasa n'umunyamerika. Ariko bitangaje, hari gihe urera umwana agakura, amaze gukura akumva kumenga we yo guhangara. Nivyo bintu biriko biraba ku Rwanda na Amerika. Harageze yaho u Rwanda bwumva ko byo kuri Amerika bohangana. Ibi rero bivuze ibintu byinshi, ibivuze ko u Rwanda rushobora kwikorora kina iyindi mikenyuro, kuko bamaze kubona ko Amerika yoba yabavuye kugasanga bakina imikenyuro iyindi yo kuvugana n'Uburusiya nuku cyane ko ari amakuru ko leta y'u Rwanda birikira iraganira n'Uburusiya kugira ngo abarusi bashobore kugahangana na Amerika. Hari n'amakuru y'ibanga ariko aravugwa, ariko amakuru hari umwanya kandi dufitiye ivyemeza nuko M23 uyu mwanya bicunganye nande na President Trump. Murazi neza ko mu minsi yahera Trump yari yagerageje kurungika Blackwater irongowe na Eric Prince, baraza hariya muri Congo. Baravuze byinshi, baravuga ati abantu baje gukora, ariko pokuru mu manovuga ko ari wo mwanya kubera ko ikintu ca mbere Amerika iriko igerageza gukontrola kubaka ikirere. Ico nico kintu ca mbere irikira ikoresheje satellite yabo. Nukuvuga ubu amabi yose akogwa raporo bazitanga muri FARDC. Hariho n'indi nkuru kiravugwa ko himirije kuba igitero sindamusiga cyo kurandura uyu muhare M23. Murazi neza ko bawuhaye itariki kugeza itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2026 niho batanze ko M23 nawe bakorana bose, ndavuga u Rwanda boba bavuye hehe Bukavu na Goma. Ni nayo mpamvu mwabonye bategura imyerekano hana hariya kugira ngo bereka amakogo canke isi yose ko bo bagize bashigikiye uyu muhari M23. Ariko ku rundi ruhande murabona neza ko hariho abandi banyagihugu bashoboye kwiyamiriza bavuga ati twebwe M23 ntawe dukeneye kuko M23 nibaza ko itari hajya ku rukiza rw'abakongomani, kuko M23 irica, irakubita, iragizente. Muri manifestation bakoze mwarumvise abanyagihugu bagenda bavuga ati punguza fimbo, tigabanye igiti mukongomani arakubitwa kabisa.
n'ibara rikagwa umukongomani ariko arakubitwa ariko aricwa ntituvuze abafatwa ku ngufu ego ntituvuze abanyagwa ibintu byabo abamazu yabo abamodoka yabo so ibyo byose ni ibintu Amerika ishobora kubirikira control ego no kuvuga iki rero hari cuka gikomeye cyane inyuma yuko tubatangarije ko Sultan Makenga yoba yagize ikibazo akitaba Imana abeshi mwarabipinze ariko kugeza isaha Sultan Makenga ntari karaboneka mu bikorwa M23 byose iriko iragira ikirategura ba Colonel Nanga bari basezeraniye ubutegetsi bari mu mazi abira burya urashobora guhemuka ugasanga ibigori biretse uheza guhemuka ibigori bikera niko umugani w'ikirundi bavuga rero uyu mwanya Amerika irashobora kwinjiza n'ingabo zabo mu ibanga bakaza kubohoza ibi bisagara bibiri ukavunagoma turarindiriye itariki batanze kugira ngo tubone neza by'ukuri ko ari nkinamico Amerika yobikira kora kuko abantu benshi batanguye kutizera canke kutagirira icizere uyu president Donald Trump aho bavuga ati yoba ari kariyurubika yoba kiri nyuma y'u Rwanda ariko jewe siko ndabibona kubera ko nka hamwe yoba ari kariyurubika Amerika nayo nyine ishobora kugira ishobora kwa paresa mwidosi ishobora kwa paresa mwidosi twarivuze kenshi ko ibihugu nk'ibi bitabikunda isheke rero makuru hari nayo ayandi makuru twagomba duse n'abavuguruza ni naka video kariko karazunguruka ka Fandirugabo ariko rerekana ahantu ngo abarundi baba ngo barabatesha aho yagerageje kwerekana impuzu za gisirikare yagerageje kwerekana ivyuma ngo bafashe ibikoresho bafashe amasase ibiki arerekana amakave bo barundi ngo babamwo ariko je nagoma se n'ababeshuzi no nkuru kubera ko nibaza ko atari wo mwanya wo kwerekana ivyo ubunya kubera ko twarabonye neza abasirikare b'u Burundi bashobora kuva muri Kongo kubwo amasezerano yabaye twarabivuze kenshi nivyo twagomba tuze tubeshuze abasirikare b'u Burundi ntibigeze baneshwa muri Kongo bene data abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo kubwo amasezerano y'amahoro yabaye i Washington turabisubiyemo kugira abantu benshi bavyumve mureke gutesha urugo cyane mureke kumara amazi igisigare ciza cy'u Burundi igisigare ciza cy'u Burundi cacu nticigeze kineshwa mwine ntambara simbona ko izi nyeshamba arizo zoca ziza guhagarara ku gatwe k'igisigare cy'u Burundi mu gihe n'abaheresha babu bananiwe n'abahehe bananiwe sivyo muri mureka kubakira ibintu byose ku binyoma sivyo ibintu byose ku binyoma ntushobora kugenda ahantu ukerekana ngo hari umuntu bukanaka ukerekana impuzu izo n'amamontage turamaze kubimenya ubundi ahubwo wari kurabiza iri strategy ukoresha kubera ko ibi ni ibintu biba bigamije guca intege igisigara cy'u Burundi ariko kubera ko tuba twaramaze kubimenya n'amamontage n'amatekniki bakoresha ukiniki na biriya bagafunda ibintu byo tumaze kubimenya so abantu rero bamenye neza ko kandi bumve no nkuru ko igisigara cyacu cy'u Burundi nubwo mu gicavuza gute amateka yacu arazwi burya ibikorwa burya si nivyo vyivugira samajambo avuga ni murekere kubesha abantu ni murekere gukokeza intambara ni murekere kugirane igisigara cy'u Burundi cavuye hariya kunki kubwo amategeko cyaje kubwo amasezerano bari bagiraniye ikindi kintu naco murerekana ko mwebwe nta hantu babakuye mwebwe nta birindiro babakuyemo murata muri ko mwari mumaze imisi muvuga ngo basirikare b'u Burundi ngo babajije kuja gusuma iki niki harahera imisi n'imisi ko mutari bwabirukana ko mutakoze ibishoboka byose kugira ngo mubirukane zero n'amamontage turabatse kwamenyera n'amamontage mukora buri gihe mwaba mufise ibintu muvuga buri gihe mwaba mufise ibintu sinzi yo mubikura amateknike amakamera murahamagara abakameramane muba mufise mukaza kwerekana ibintu bidashobotse urumva ibyo byose rero nimugezaho burya tuba dukeneye ibikorwa neneho kirabirarura kubera iyo Kongo si iwanyu muvuga umuzungu araje ayibakuremwo nimutavayo ku neza umurundi azoza ayibakuremwo n'umukongomani ayibakuremwo sivyo ibintu byo kwaba mugenda
mwihayagiza ngo twaratsinze ufite ubu ni go ruririmbo mufise mu kanwa mugenda muvuga ko mwatsinze FEDNB mugenda muvuga ko mwatsinze igisere cy'u Burundi umenga niyo ndirimbo mufise sivyo ariko siko biri mwakoresheje amanyanga turabizi nta gisere cy'u Burundi mwigeze mutsinda so amakuru yarayo twongere twibutsa abantu bose ko utarakora subscribe ayikore kugira ngo tubandanye tubagezaho amakuru yizewe kandi atojwe neza turabakunda cyane ciao ciao